Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange umunyoni ugenza hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi amatwi yanyu atigeze yumva ndababwiriza amakuru atosoye amakuru cane babwiriza ibiri kuvugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi nkababwiriza ibiri kuvugwa mu komine atandukanye mu mvo za politike ndetse no mu vy'ubutegetsi nkababwiriza ibiri kuvugwa nyene no ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo ho ari intambara iguza umutwe twaje ibigwanisho M23 reka ndakengurukira wahajije gufyonda sabone wa muntu cyazwa jambo ko mutukanizo sabone ugafyonda ko kandi utse no kudusangiza n'ibitekerezo ariko uhora ukana no kukazogira cyangwa ugira abasha gufyonda kuna amakuru yacu ku gihe ugira abasha kubona amakuru yacu ku gihe reka ndahera ko ndasaba naho utaraheza gufyonda sabone kwa muntu kwazwa jambo ko mutukanizo sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi wakomeza dusangiza n'ibitekerezo ngugira abasha kuronka amakuru yacu no kwibuka no gufyonda kuzira kari rya gatanga amakuru yacu ajya abasha kugushikiraho ku gihe mu ngigo nkuru amakuru nagutegura agiye kwibandaho nakubwiza yuko umenyesha amakuru Sandra Muhozi yoba amaze kwicwa ni mu nyuma yo kuramaze kurenguka muri senare habire kwa vyabaye mu gihugu c'u Burundi mu mvo zo kumenyesha amakuru mugenzi wacu yararengutse kuri uyu wa mbere mu gitondo imbere ya senare igizwe n'abacamanza batatu ba senare ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bazofata ingingo yuko abadandanya ifungurwa cange ko arekurwa ingingo itegerezwa kumenyekana yatevye mu masa 48 kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi mu nyuma yo kurengukwa imbere ya senare nyene biriko biravugwa ko yahise agandagurwa byinshi cyane kuri iyi nkuru ndaza kwigura kwa mwidondo y'amakuru nyene naguteguriye uhumuza abana bo mwibarabara baratoroka cyane ikigo bagenderanirijwemo abashika igice c'abana amajana 7 bahoze mwibarabara bari bashinzwe mu kigo ca Munzenze mu ntara shasha ya Buhumuza ubuseruko bw'u Burundi baratorotse bihereje amabarabara yo mu bisagara vya Cangunzo Ruyigi na Muyinga bakaba biba mu ngingo no mu madandarizo abaharanira agateka k'abana baratewe amakenga nuko ibintu vyifashe hano mu gihugu cacu nyene c'u Burundi muri Ruyigi ndetse na Muyinga ndabitse ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacatu mudafata iminota yoterenje 10 cyangwa 15 gusa ngo imvire vyisha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanye gato cyane kuri mukoronje ubu ariko urumviriza ndibunyoni umugenzi wayo kaze Kaze mwidorido y'amakuru hamwe nanje bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kuri yanje ndetse nayo yanyu Burundi News TV mbere yuko nkubwira igana kurwa rya Sandra Muhoza reka maze nkubwire ko uhumuza abana bo mwibarabara baratoroka cyane ikigo bayigiranirijwemo abashika igice c'abana amajana 7 bahoze mwibarabara bari bashinzwe mu kigo ca Munzenze mu ntara shasha ya Buhumuza ubuseruko bw'u Burundi baratorotse bihereje amabarabara yo mu bisagara vya Cangunzo Ruyigi na Muyinga bakaba biba mu ngono mu madandarizo abaharanira agateka k'abana baratewe amakenga nuko ibintu akakanya vyifashe ibisagara bitandukanye vy'intara ya Ruyigi Cangunzo na Muyinga byarashwawe n'abana bo mwibarabara kandi baguma biyongera ubusoma mu mazu no mu madandarizo bwariyongeye ku murango naho abasanga ahatura imiduga yunguruza abantu canke mu ndimo bivugwa n'umunyangagihugu wo muri Cangunzo abategetsi baho bavuga ko igihe abana batari bazanwe imunzenze vyo bintu batari biteye amakenga nk'uko biri umushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwagumvye gutuza abana bo mwibarabara bari bagisibije mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru wa politike gushika muri Rusama 2023 umugwa mukuru w'u
w'ubutunzi Bujumbura wari wabaye ikirimiro ry'urwaruka rutagondwa kandi rukora amabi, bamwe bitwara nk'abasuma kabuhariwe bifata abantu ku nguvu bakambura. Abapolisi baciye bagira umukwabo mu gisagara bafata abana n'urwaruka bakabapakira imiduga babajana mu kigo ca Munzenze. Benshi muri abo bana bari muri ico kigo bava mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura nyene, Cibitoke, Bubanza na Kayanza. Uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi, bamwe muri abo bashoboye kuvugana n'uruganda rwacu bamenyesha ko bahitamwo guhunga ico kigo kuko bifashwe nabi. Bavuga kandi ko ngorane bafise harimwo ibifungurwa kuko binyuruzwa n'abajejwe nta suku, kuko hari ivomo rimwe rukora uburaro butagira ibitanda, ata matera, ata n'umuseregeta. Abakobwa b'abanyabaga baryama hamwe n'abahungu bashika imyaka 16 bitwa ngo n'abana nk'uko amakuru dukurayo abivuga. Ico kigo c'igororero n'inyigisho cari cashizweho ngo gifashe urwo rwaruka kubera ko ari kure y'igisagara ca Bujumbura. Hari habaye icizere ko abo bana bazohamenyera kwiyubaka bakazogira akazoza keza. Mu gihe ata mwaka urahera abanyagihugu baridoga kubera uko ibintu vyifashe, kuko mu vy'ukuri ibiba n'ukwirakwizi yo gukora ibintu bitagira interuro ni kwikwirakwirana hamwe nuko leta idashoboye gushita ivyo yemeye. Urwo rwaruka rwari ruzi ko ruzaronka inyigisho mu myuga itandukanye kugira ngo rwitunganye ruheze ruve mu buzima bubi bwo mw'ibarabara. Twabajije abajejwe intwaro muri izo ntara zitatu ntaco bavuga kubera gutinya ibihano vy'abarongozi bo hejuru mu gihugu. Twokwibutsa kandi ko ico kigo cahoze ari burigade y'icidandarume yahebwe kubera intambara, ubu ikaba yarahinduwe kugira ngo yakire abo bana bo mw'ibarabara. Abarenga igice c'abo bana 700 baramaze kunyika. Abahagarara agateka kazina muntu barafise amakenga kubijanye n'akazoza kabo bana. Ikibazo nibaza ni Munzenze ni ikigo c'igororero no kwigisha abana bakoze mw'ibarabara canke ni ikigo cegeranirijwemo abana badakenewe mw'ibarabara? Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aherutse kwivugira mu misi iheze ngo ikibazo c'abana basubira mw'ibarabara kiraba buri wese. Nguko nyene n'akarorero gusa ni mu gihe kandi none Burundi kumenyesha amakuru Sandra Muhoza yararengutse muri sentare. Mugenzi wacu yararengutse kuri uyu wa mbere mu gitondo no imbere ya sentare igizwe n'abacamanza 3 ba sentare ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bazofata ingingo yuko abandanya afungurwa canke ko aherukwa. Ingingo itegerezwa kumenyesha yatevye mu masaha 48 kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi. Sandra Muhoza n'abamuburanira bararonse umwanya wo kwisigura imbere y'abacamanza ba sentare. Yahanishije Floriane Irangabiye, uwundi umenyeshamakuru w'umurundikazi, gupfungwa imyaka 10 muri 2024. Umushikiramanza Prosperi Niyoyankana, umwe mu bamuburanira, avuga ko yabonye bimwe mu butosi. Jewe ubwanje naratangaye mbonye umuntu yagirizwa ivyaha bishoboka ko
yabikoyeye Ingozi buraruko bw'Uburundi gakorwa n'umuntu ukorera kandi aba Ingozi ashobora kurungikwa muri parake ya Mukaza kandi hariho parake y'Ingozi nka kumwe i Bujumbura hoba ariho hari abashoboye gusumba niko yabwiye abamenyesha amakuru bari bashoboye kwiyunguruza bagashika ko muri iki gihe ubukene bw'ibitoro bwabaye ndanse ingaruka zabwo zikaba zidasiga inyuma igisata co kumenyesha amakuru gisanzwe gikeneye cane kandi kirakennye mu Burundi kubw'umushikiramanza niyo yankana icambere Sandra Muhoza yagirizwa no guhungabanya umutekano w'igihugu ku majambo yashikije ivyo yavuganye na bagenzi biwe yasangiye umwuga imbere no kuvuga hagati y'abanyagihugu haruganwe rero ivyo sinibaza ko vyohungabanya umutekano ku butaka bw'igihugu uguhungabanya umutekano w'igihugu bisigura ko hariho abantu bitwaje ibigwanisho boba bateye tuvuge ko boba batumwe ko na Sandra Muhoza mu gihe atakindi cemezo gihari keretse ivyo baganiriye na bagenzi biwe n'abamenyesha amakuru hari ibindi vyitawemwo hari kandi ukwerekana umutima w'amacakubiri ivyo n'ivyavuzwe ariko vyari mu vyago n'abandi nk'uko bibandanywa bigashikirizwa n'umushikiramanza wa Sandra Muhoza ikindi kandi n'abandi barabivuze nk'uko nyene ariko ntibikurikiranwe niko mushikiramanza Prosperi niyo yankana agaragaza umubabaro igikorwa gicafuza ishusho y'igihugu kubw'umuranira mugenzi wacu ubutungane bw'Uburundi bwategerezwa kurekura umukiriya wiwe ni ibigaruka gucafuza ishusho y'igihugu c'u Burundi mu gihe atashingiro na rimwe bifise ivyavugiwe hagati y'abamenyesha amakuru bigatuma umwe muri bo afungwa ivyo bicafuza ishusho y'igihugu gusa nico gituma nosaba indongozi mu ntwaro no mu butungane vy'ukuri ategere irekurwa ryiwe canke arekurwe vy'agateganyo kuko ntaco ariko arakora mw'ibohero cane cane kuri ivyo bintu bibiri twavuze niko yarangije avuga kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa na Burundi ingingo ya sentare izoboneka mu masaha atarenga 48. Nshuti banywanyi bacu mwaye muriko muratwumviriza reka tube dusubikiye ahangaha gusa mwese mumeze ndabasabe gufyonda sabone ariko mukomeza kubana nanje ndabakunda cyane, makagira Imana n'amafaranga amakuru yanje nakagaruka. Ciao ciao.